Kaze mu nama mpuzamakungu n'ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurwa n'abahinga bakorera mu gisata c'icayi. Ku ncuro ya gatanu izobera Bujumbura kuri Hotel Club du Lac Tanganyika kuva kw'igenekerezo rya 20 gushika kw'igenekerezo rya 22 Mukakaro uno mwaka. Abahinga mu vy'icayi barenga 400 bitezwe. Ngaka karyo kubakorera n'abifuza gukorera mu bijanye n'icayi ko kumenyana n'abahinga badasanzwe bavuye mu mihingo yose y'isi. Hazoba n'ihayanishwa ridasanzwe ryo kwerekana ivyahinguwe mu gisata c'icayi. Harategekanijwe kandi akanya kadasanzwe ko gusangira no kumenyana. African Tea Convention and Exhibition ku ncuro ya gatanu yatunganijwe na OTB iri kumwe na EATA, ishirahamwe rikorera mu gisata c'icayi muri Afrika y'ubuseruko. Ufise icubaza raba kuri www.africa-tea-convention.com.